kuri mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne ya YouTube ya ICTV bashikiriza amakuru atandukanye abagezweho kuri rino genekerezo rya 27 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2025 tugiye kubashikiriza amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu mugambwe CNDD FDD ntibari guhuriza kuzo basorukira mu matora y'umukuru w'igihugu ariko n'amatora y'abashinga amateka agiye kuba mu misiza, ariko umukuru w'igihugu uzo musubirira ntibariko baramuhuriza ko narirya bamaze kwemeza ko Perezida Ndayishimiye adashobora gusubira guserukira umugambwe CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Haravugwa abagabo babiri bahanganye cyane na Perezida Ndayishimiye, abo barimwo umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca. Benshi mu bagumyabanga banaha amahirwe yuko yoba umukuru w'igihugu kuko babona ko afise kazoza keza kandi yashobora gutunganya ivy'igihugu, kandi atari umukunzi w'inda, akaba atari n'umuntu akunda kwerekana ko afise ugwanko ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Gutyo rero bakabona ko ashobora gusubiza hamwe umugambwe CNDD FDD, igihugu akagishira ku murongo. Narirya yavyerekanye mu gihe yari umushikiranganje w'umutekano, aho yakora ibikorwa kandi agafata ingingo zigashigwa mu ngiro. Ivyo Perezida Ndayishimiye nabonye ko bishobora gutuma Ndakugarika akundwa cane gusumvya uko Perezida Neva akunzwe. Gutyo rero akaba yaramwatse ububasha bwose yari afise. Gutyo Ndakugarika akaba asigaye ari nk'igishusho kubera ko atanginga ashobora gufata, nta ngendo agikora mu gihugu kuko Perezida Ndayishimiye yarabimubujije, ndetse n'ibindi bikorwa byose Ndakugarika yerekana ashoboye muri kino gihe akaba adashobora kubikora kubera ko umukuru w'igihugu yamubereye intambamye. Turaza kubigaruka ko ivyo byose mu buryo bw'idonido. Uyundi mugabo avugwa cane ni Reveriyano Ndikuriyo, ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Uyo nawe akaba ari mu bahabwa amahirwe ko ashobora guserukira umugambwe CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu, ariko hakaba hari kutumvikana kwa hagati yabe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho uyo Reveriyano Ndikuriyo azwi nk'umugabo atarya umunwa, azwi nk'umugabo ashobora gufata ingingo kandi kumvigwa, azwi nk'umuntu ashobora gusubiza ijunja umugambwe CNDD FDD ugasubira guhurumbirwa mu gihugu, kubera ko bagiriza ko Perezida Ndayishimiye ari umwe mu basambuye umugambwe CNDD FDD. Gutyo ngo ntibashobora kwemera ko ashobora gusubira guserukira umugambwe CNDD FDD. Izo nizo ngingo nkuru ano makuru yacu ari buze gushimikira ko. Turonse umwanya turaza no kubashikiriza inkuru idasanzwe y'isanganya ryabaye ku modoka zigendanira umukuru w'igihugu. Vyoba vyavuye kuki? Waba ari umutego yatezwe canke abo bari abagomba kumugirira nabi? Turonse akanya muri ano makuru, ivyo navyo turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Izo ni impfunyapfunyo, mu kanya gatoya turaza no makuru yacu tuyaramvura. Burundi kwagize u Rwanda kubiyamiriza kugira nta mvura igwe idahita. Umwanya n'umucamanza wa mbere, nico gituma kuva mu 2015 aho bageragereje gutembagaza intware yashizweho n'abene igihugu bikabata kuwa amazi, ababishatse kubikora bakongera hanze abandi gafungwa, hagumye hakurikiranwa neza ingene atangora zobandanya ziriho bivaye n'abantu ngene bagiye. Murazi abagiye bose guhera ku mukuru wabo Niyombare n'abandi bose baci bajana, n'abandi bakibanirwa n'ubucamanza bw'u Burundi baci baja mu Rwanda. Ikintu ca mbere ikosa rya mbere riba mu bihugu no kwiyobagiza yuko ufise abagenzi n'abasi. Iryo bari kosa rya mbere twadukoze nk'igihugu, kutamenya yuko ari abansi n'abagenzi. Ko sokuru yaravuze ati mwubake igihugu mucurake mugavye abasi bamaho, nta hanga itagira abasi. Kahise k'igihugu karatwereka yuko u Rwanda kuva
ku ntwaro za cami twamye sinovuga turi abana ribi mugandi twamye dukozanyako sivyo twifuza mugabo ivyashitse mu 2015 ariho byose bikomoka kandi nkuko nyinshore mu kwiga bivuze nta kidakogwa jewe ndumukuru w'inama mpuzamamateka turi i Geneve mu Swiss twarabonanye n'abarongoye inama mpuzamamateka n'ishinga amateka mu Rwanda je ndababwira nti naho mugomba gufasha bajya abantu bagomba gutumagaza ubutegetsi nimba mwebwe mwarirukanye igisoda ca Habyarimana cyose kuva kuri chef d'état major gushaka ku deuxième classe bakagenda batwaye indege n'ibigwanisho byose bahagenda batwaye amafaranga ya banki byose bagatwara bagakukumba mu gihugu bagahungira muri Kongo mugabo akaba atashoboye kugaruka amabrene n'indege babikora mu imbabura ubu amafaranga nayo yarabaye ibyatsi nta bantu 20 ba officier n'abandi bazosura gutera igihugu cy'u Burundi ngo bakidufatanye nimba mwarabonye isomo mwarose ku basoda ba Habyarimana twabivuganye mu bubona twagiranye mu 2015 tabo tuti rero muraba mugakoresha ubwenge Imana yabahaye mukazirikana mukabona yuko inzira atayishika haize imyaka ubu hageze imyaka 9 nta kintu tutakoze ya tubwirane tuti ibi ntibishika twe twagwanye imyaka 10 nta kintu twafashe je nagiye Kigali kudeta ya rasi mu kwezi wa 5 mu 2015 mu kwezi wa 6 je nagiye Kigali benshi niho bari hagiremera tuganira bavuga ngo bazofata igihugu muri mu ndwi zibiri cyangwa ntandwi ubwo muri ko ngo zofata igihugu je nababwize ukuri ega twatera inkuru nuko bari ngo za mitsingi ngaho na za Henikeni n'ibindi ntavuga nizo zofata igihugu ngaho mu ndwi zibiri natwe twagize imyaka 10 atamutuma twafashe ikibazo cy'u Rwanda murazi ko habaye ingufu nyinshi zo kwegera leta y'u Rwanda kwibate twebwe abantu bagize kudeta bose bari mu gasho barafunzwe zana abantu bacigwa imanza binjira igereza binjire umwene gihugu twemo hitero cya gatatu cy'umugambo bavuga bati umwene gihugu kitorera indongozi zibikwiye kandi zimvuga kuri zemera ubutegetsi buciye matora ico ni nk'icivugo ugiye inyuma yacu nitwemera urinjira igereza ugahanwa kuko kudahanimbwa byorora imisega batiza kwinjira nta motife rero nimba bavugira bakaguma hariya bagaca biyungunganya umunsi bazoza bakinjira ntituzovuga ngo u Rwanda rubitse umutwe w'inkozi z'ikibi oya ibindi tuzokwigwariza tubana neza nicyo gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye babaduhe ega si beshi ega n'urutonde twatanze imyaka 9 iraheze nibyo unavuze umwanya bashaka no gusaza kuko uje Misiri kiragenda nitwagera ku myaka 20 bataradusubiza ibyo byose bamwe bazaba batangwa kuvamwo reka dupange neza tugara igihugu mugabo urumva bariho ntihabura ucomoka ngira mwarabonye hajya umuryango w'abantu 7 umwana umwe niwe yakize yari Nairobi je naragwanye imisi yose je natwaye batayo Alfa Romeo bataliyani yakorera Burambi Buyengero Rumonge Makamba ko hariya muri Sidi imisi yose dushitse ahantu umunyamanga w'umugambwe muri commune Rumonge arabizi Colonel Madonna twabwira bene giguti genda mubwira abasoda ko twaje bitegure tugwane niko twaba imisi yose muzogoye mubaze General Nzisabira yahora twara Karumonge imisi yose dushitse. Yo ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ijambo avuze ni ijambo rikomeye cyane yavuze ati abo nirigwa muvuga ko ari inkozi z'ikibi u Rwanda rubitse hari abagomba gutera Burundi nk'uko byavuzwe na President Ndayishimiye ati Mugabe u Rwanda rugomba kudutera ati ibyo twese ibyo turaba nibatabaduha baje kudutera twebwe tuzokwigwariza ati
tuzobarindira gushika baje. Ivyumvikana nuko Reveriyano Ndikuriyo ukuntu yumva ibintu bitandukanye cane n'ukuntu Perezida Ndayishimiye avyumva, ariho bamwe mu bagumyabanga bafatira bavuga ko Perezida Ndayishimiye atari umukuru w'igihugu ashobora kunywanisha abagumyabanga, ashobora kunywanisha ibihugu bibanyi, imigenderanire myiza igasubira kunaguka. Mbere bamwe banavuga ko ivya politike atabitahura neza, bikavugwa ko Perezida Ndayishimiye kuva ashitse ku butegetsi biboneka nk'igihugu c'u Burundi cahawe akato ibihugu vyinshi, ni igihugu gisuzuguritse, ni igihugu bavuga ko umukuru w'igihugu adashobora kuvuga ijambo rifatika, ni igihugu bavuga ko umukuru w'igihugu yama yivugira amajambo y'indya, ni igihugu bavuga ko Perezida Ndayishimiye avuga ko Imana ariyo izomugwanirira, aho bamwe bariko baragura ibigwanisho bikomakomeye vyo gukingira ibihugu vyabo, aho abasirikare baronswa imyimenyerezo igezweho ndetse n'ubuhinga bwa none kugira bakingire umutekano w'ibihugu vyabo. Perezida Ndayishimiye avuga ko afise inteko zizomugwanirira kandi izo nteko ntiziboneka, ngo abenshi rero ngo ntibatahura ibanga afise, ngo Imana niyo izoza kumugwanirira. Benshi bati umukuru w'igihugu aciyumvira gutya muri kino gihe turimwo, mu gihe ca none adashobora kubona aho igihugu kiriko kiraja, atabona aho isi iriko iraja mu vy'ubuhinga bwa none, tekinoloji. Ati uyo mukuru w'igihugu ntiyarakwiye kuba umukuru w'igihugu vy'ukuri. Benshi bavuga ko Perezida Ndayishimiye agumye ku butegetsi igihugu c'u Burundi kizokwisanga kitacibukwa, abarundi bazobandanya kubaho nabi, umugambwe CNDD-FDD uzosambuka wigundirize ku butegetsi ariko utanashoboye gutwara vy'ukuri. Bamwe mu bagumyabanga rero bavuga ko Perezida Ndayishimiye hageze ko ava ku butegetsi hakajaho uyundi mugumyabanga ashobora gukomeza umugambwe CNDD-FDD, umugambwe ugasubira kuronka inguvu ukizegwa mu banyagihugu, mbere n'igihugu kigasubira gutunganywa bushasha, kuko Perezida Ndayishimiye bamwagiriza ko igihugu rwose yacishe kandi n'umugambwe CNDD-FDD udasigaye. Perezida Ndayishimiye yarumvikanye avuga ko ivyo gutwara igihugu babimushizeko, kandi ko vy'ukuri Perezida ivyo gutwara igihugu babimushizeko, ngo ariko ubundi ngo yari kuba yibereye mu mirima ariko arakora uburimyi n'ubworozi, nayo ivyo gutwara bamushizeko ngo ni umutwaro ukomeye kuri we bamushizeko, gutyo rero akerekana ko atabushobozi afise bwo gutwara igihugu nk'uko bamwizigiye bakamugira umukuru w'igihugu, ariko ubwiwe akavuga ko gutwara igihugu ari umutwaro uremereye bamushizeko. Kandi ubwiwe yaravuze ati nta gihugu kigoye gutwara nk'u Burundi, byumvikana ko igihugu vyamutaye kuwa amazi, ivyo gutwara vyamunaniye. Benshi rero niho bahera bavuga bati ivyo muri CNDD-FDD bamwe bavuga nivyo, kuko Perezida Ndayishimiye igihugu caramunaniye. Ndabaramukitse mu izina rya Yesu Kristo, abo mu ijwi ry'imburi. Hama ku mazina nitwa Nduwamungu Jonathan, nkaba nze muri ino gurupe kugira ngo ndabibuce, ndabereke, ndabasigurire ibintu vy'ijwi ry'imburi, ibintu vyerekeye isezerano. Ni ukuvuga ngo abantu benshi barumva isezerano ariko ntibaratahura uko bimeze, kandi benshi barazazaniwe kugeza ino saha ntibafise umuco uwo ari we. Benshi ntibazi iyo baza niyo bava, kandi ikindi naco hari n'abari bafita intumbero bari bagororoce cane, ariko baciye bagaruka bongera bafatangana n'ivy'amasezerano. Inyuma yaho baguma bizigiye amasezerano, ivyo kwitwararika ubwami bw'Imana ntibaba bakibibandanya. Hari abandi bari bitwariritse ivy'ubwami bw'Imana, hama bamaze kumva ivy'amasezerano barabirindira, ariko ntibabaye, amasezerano acarateba.
burya baca baheba ivy'ubwami bw'Imana kandi baca bongera baheba n'ivy'amasezerano benshi baca bagaruka kugwa. Barundi kazi aho muherereye mu mpande zine z'isi, nongeye gusubira kubaramutsa. Amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Nk'uko bisanzwe ku mazina nitwa Bigirimana Nikora, nararahiriye kuba umwami mukuru no kuba umuhereje mukuru. Sanzwe kandi n'umuhanuzi kandi none nanje n'ivyo naguhaye hihinyira yafisa iza ukura cyagitsembe ko yakiriye. Narazungurutse igihugu cyose, ndazunguruka isi yose, nta muntu nomwe nigeze mbona afise umutima nk'uwo ngomba. Ya mukomere bene wacu n'abashiki bacu dukunda mu vyage mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru mashasha mvyukiye ko muri kino gitondo, kuko twebwe hano ni saa 3 z'igitondo zibura iminota 3, ubu turi mu gutanga rino jwi. Nuko ivyo bimwe mu biba biri kugaruka ko cane. Tugaruke kuri Gervas Ndirakobuca, nawe aravugwa ko ashobora kuba mu bari guhabwa amahirwe yo gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye. Gervas Ndirakobuca, umugabo w'ijonja n'ijambo, ariko yafatiwe amaboko, yabohewe amaboko mu mugongo na Perezida Ndayishimiye. Abagumyabanga benshi baremeza ko ategerezwa guserukira umugambwe agasayura igihugu. Ariko ku rundi ruhande, abatavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko ata CNDD-FDD azoza gukiza igihugu. Bakavuga ko muri CNDD-FDD abenshi ntibasumira inda kandi bakorera umugambwe, ntibakorera abanyagihugu. Mbere umukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo we yaranavyivugiye ko umugambwe ari co gihugu. Benshi rero bati nubwo muri CNDD-FDD ubwabo bacanamwo, nubwo baryana, abatazi buza gusubirira never, bati nta CNDD-FDD azoza gukiza igihugu. Hategerezwa kuba impinduka mu Burundi, uyundi mugambwe ugafata ubutegetsi, umugambwe ufise intumbero nziza, umugambwe udafise ivy'amoko muri wo, umugambwe utazana byo gucanishamwo abarundi, umugambwe woshira hamwe ugasubiza hamwe abana b'igihugu bose bakubakira hamwe igihugu, umugambwe udafise inzigo y'inzikira, umugambwe uzoshira hamwe kandi uzotahura neza uko ibihugu bitezwa imbere. Ibi vyose rero vyerekana ko ibintu bitagiye koroha habe na gatoya. Co dukora twe n'ukubandanya kubatohoreza vyose. Hari ivyo mwagiye murumva muri ano makuru tutagiye turabaha mu buryo bw'idonido, turaza kubigaruka ko turaza kumva ivyo vy'ubuhanuzi bivugwa, turaza kumva izo mburi zivugwa kubigiye kuba mu Burundi, ndetse n'ibindi vyinshi muraza kugenda murakurikira. Kwari ukubateguza kugira muze kubana natwe muri ayo makuru. Mwese rero ntimuze kuja kure, turaza kugenda tubigaruka ko n'irya nkuru nabahaye y'ukuntu imodoka zigendanira umukuru w'igihugu zagize isanganya. Ese koko vyoba hari abagombye guteza ikibazo umukuru w'igihugu? Ese yoba ari isanganya isanzwe? Abapfuye ni bande? Vyabereye hehe? Vyose mu makuru yacu yo hanyuma muraza zugururira abantu. Deja zari zitatu zibiri z'igisoda nimwe gipolisi. Nisanganya ryabereye neza imbagonganye impikape y'imbere yagonganye n'imoto ihetse abantu batanu. Moto ziva mu Kivyuka imanuka Ibubanza kuri province bari baharenganye n'amagufa yacitse kwamwe kuguruza kurekera ku nyama wanashaka babahaye n'amaga barafasha guterura abakomeretse bashira muri ambulance yuko bapfa. Bibe vyiza kuri mwese, mu kanya turaza guhura mw'idonido tubaramvurira ayo makuru yose.